ku bantu batoga amazuru, batoga amatwi, batogesha n'imikondo, amazuru byose turabikora. Ku bana bakiri bato turabikora, n'umwana naba akivuka ubwo nyene turamutobora gutwi, nta kinya dufise. Urumva rero ku bantu bashaka gutoza abana babo bakivuka, umwana ashaka kuvuka ari umukobwa kumva abantu bakubaza ati be uwo n'umuhungu, rero ushaka kubitora umutoza amatwi hakiri kare kuburyo amenyagire n'umwe akubaza. Karibu cane. Never give up. Ako n'akajambo kenshi kagaruka mu ico bita mu buzima, inzira y'ubuzima, ntugacike intege. Par exemple dukurikirane basi kuri ino chaîne ya Roy TV, igitangura je pense ko yatanguye iri kuri 0 subscribe, ariko ubu ikaba igeze ku bihumbi amagana. Rero nisanzwe iyo utanguye ikintu ufa yuko ugicira hagati kugira ngo intambamyi z'abantu iki n'iki, ashobora kuja ahantu nyene mu ikaburimbo abantu bakabatera amabuye kugirisha ama interview, rero ntuce ubiheba, oya uca ukomeza kugira ngo nejo uzoba ugeze kure. Iyo ushikiye mu kazi ukibwa, navuga ati iyo ushikiye mu kazi ukibwa ntuce ubiheba, no, gerageza bandanyirizaho. Jewe nibuka igihe ndiko negura mariage naribwe, amahera yose aragenda, sinigeze mvuga ati ndahevye mariage, habe na gato, naciye mbandanya nkomeza urugendo, kuko Imana ikunda abantu badacika intege. Niyo ukoze umutima wawe wose mu kazi ugahomba, ugahaguruka kandi ugakora, Imana iguma kandi guhezagira, kuko Imana ikunda abantu badacika intege. Kuko urazi ko na Yesu igihe aza kw'isi yarateye amabuye, baramuvuma, baragira gute, ariko yakomeje urugendo. Bari bwasirimuke, bamenye kwambara amasheneti, bamenye kwirekura nkuko nyene musa muberewe. Ahubwo bikunze mugende mwambaye na mwebwe, karibu cane. Tugenda tuvuze nta ngorane, birazimbutse, birasukuye, baguha care irenze, kandi no kumukira nyene mukira umuhaye care ni vyiza, agenda aryohewe. Ashitse ngaha tukamuzimana ni vyiza, sinzi ko natwe bazimanye, yego babikoze nyene. Jewe iyo abakiriya banje bose baje ngaha ndabazimana vraiment, iyo nakenye mu bisanzwe. Yego ikirere ciza. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije, nizera ko mumeze neza, haba ari ngaho mu Burundi cyangwa mu byo hanze. Kuri micro mu kumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasipro. Mu kiganiro kora kugejo, tuvuze kora kugejo tuba tuvuze dukore cyane, ejo hazoza tuzobe duteye imbere. Uburundi buri mu nzira y'amajambere, mu 2040 uzaba ari neza neza mu nzira y'amajambere, mu 2060 uzaba bwamaze gushikira iterambere rirama. Byose rero ntushobora gukunda tudakuramo ko mu ngo dukore tudahanahanya ivyiyumviro, ari naco gituma Roy TV hayihangiro ryo kugendera bene igihugu mu kubashigikira, mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo. Uyu munsi rero turi neza na neza muri quartier Bwiza, kw'ibarabara rya 4 inimero 16, muri bijuteri imeze neza cane, irimwo byose mwifuza, haba abashaka kugira mariage bwa commande y'amabague, harimo amashanete, amasaha, ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi vyiza, kandi no ku kabeyi keza cane. Tuhamaze umwanya utari muto, twabonye abaza kugira amakomande, abinjira basohoka, abaza gutora amakomande baba baragize, abaza kugura ibintu biba bihari, bisigura ko ari ibintu vyiza cane. Turi kumwe n'usanzwe abikoreramwo, bimwe twabimuvugira ariko ntituza kuba tubizi neza, ariko araza kudufasha. Abashaka kuberwa mwese, haba abakobwa, abahungu, abamama, abapapa muri rusangi, mwese murahawe ikaze kugira ngo abibafashemwo. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, imbere ko atubwira n'umugambi w'ingene wifashe, imbere ko atubwira n'ibidandazwa vy'ingene biba bimeze, reka ndamusabe atwidondore, tubwire amazina yiwe, tuyage muzi uwo tuko turayaga. Turabakiriye muri Roy TV. Murakoze cyane muri Roy TV, ndabashimiye. Amazina yawe kwitande? Banyita umusanzwe nkivuka, abavyeyi banyise Fabrice Bigindavye. Ariko rero maze gusurimuka bukebuke, ndaba umuguruguru cane, nitwa Medi Fafa. Amaze rero kubatizwa ndakira Kristo ngacanyita Medi Faith. Rero nkaba ndi umugabo ndubatse, mfise umugore umwe gusa w'igitsina gore nyene. Murakoze.
kubera iki bakwise Meddy Fafa babikuye kuki? Kera nyene nkiri umwana muto nakunda kumviza ari umuhanzi umuririmbyi bita Meddy wo mu Rwanda naramukunda cane rero baca banyita Meddy 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 rero cavuga ati Meddy Fafa Fabrice Fafa yacibaye Meddy Fafa rero bica bikura uko nyene nkura ndamukunda nyene Meddy uko nkiri umwana muto nyene ndamwumviriza ukura umukunda ugwarukaho mungana cavuga ati kubera umukunda hava ahubwo tuguhamagare izina ryiwe kubera urukundo umukunda. Tugushimire cane ku nsiguro nziza utubwiye. Tugitangura twababwiye ko ariko barakubwejo Fafa turifuza kumenya turabona ari business nini cane yagutse twabonye abakiriya batari bake b'abasirimu tagashireko baje bashaka kuberwa bashaka kugira amakomande y'amabage kuri mariage abagura yasanzwe hari amashanete n'ibindi uno mugambi wanyu mwawumviriye gute? Musanzwe jewe kano kazi twarazwe n'abavyeyi niko bivuga ko muzehe niko yakuze akora rero harya muvyeyi mwiza nyene atanguza abana mu buzi hakiri kare harya umwana urabona eske umwana ko mbona akenana vacances zigeze aja kuyerera aja mu bintu vy'urumogi aja mu bintu vyo gutembera n'ibiki avuga ati muhungu wanje ngwino ndakwereka ico bita umwuga wiga umwuga kuko si twese twahamugariwe gukora mu mabiro si twese twahamugariwe gukora ubuzi bwa leta rero iyo umuvyeyi amaze kubona indoto basi amaze kubona ico bita kazoza gutegura kazoza avuga ati mwana wanje reka ndakwigisha umwuga hakiri kare rero umuvyeyi acarama aranzana ngakuva niga mu wa kane primaire rero ndabikunda ndakora ko vacances yinjiye nza mu kazi ndetse mene ziheze nsubira kw'ishuri rero uko nyene nkunda kano kazi gushika n'ubu unye ndacakarimwo rero mva kari mu maraso kari muri jewe ndagakunda urumva naho maze kwishikana ndabishima kuko bavuga ati si bibi ni vyiza kuko ndabona ko harimo ico bita intambwe y'ubuzima nziza tubashimire cane hari benshi ushaka gusanga papa wari umubaji canke akora ubundi buzi bugiye butandukanye muga muri ico gihe akavuga ati yaha vyo vya papa mwe hari kera ubu narasirimutse nzokora ibindi birenze ivyo mwe mwakoze ugasanga umuvyeyi ko araguhatira kwiga ikintu uravyasura binegrije mbega abantu baba bameze uko cane cane urwaruka rumeze uko onye w'uruhanura iki? Bisanzwe nyene ntihajya uvuga ati kuko sinzi ikirundi ati nimbari intambwe imwe nimbari iki turisha umuryango iki kuko sabana sinzi ko ukizi bavuga ati umuryango umwe atukisha umuryango rero urumva urasorora ari ico kirundi ndagwanga turavugana murakoze rero urumva urashobora kuvyara abana 10 canke 20 ugasanga havuyemo abana babiri gusa bagutabara rero iyo bagutabaye urashima Imana rero ndavye kino gihe nk'abana kenshi manova cyo bita ati ngo abana bo muri 2000 baragoye rero twese abajene twavutse mu ma 2000 kuduga nituri ba bantu bakunda akazi gukora akazi n'umwete kukishimira bashobora kubwira umujene ati hubutse ikirakariya ariyo chance ya etage niveau 10 hakenewe abayede 200 umwede umwe azohembwa 20 ku munsi ayo mafaranga ni menshi rero ako uguma mwiste wicaye atakintu na kimwe uri kuriyinjiza fumujya gupagasa ukavayo urushe niyasho ariko nze gute waronse ya 2000 rero kintu by'abajene ati ntugasuzugura akazi kose kuko akazi kose gatanga ca gihombo uko ugenda uri kigihombo ku munsi kizana umusaruro munini cyane gusumba rero urumva akazi kose tubonye reka tugakorana umwete nitukagaye kandi kano kazi je nkikiza nkiri muto ngaho naragakora ariko nkagira ico bita ku neglige bivanye mbonye abandi ba jeune bagenzanje tungana nabona ko umenga bariko baja mu bindi bintu kuja kuraba abakobwa kuresha bazi ko uri muri adolescence ifoko uresha uri mu jeune akunda abakobwa rero bonye bagenza bagiye ati Fabrice gute twa turagiye nawe muvyeyi akubwiye ati guma ngaho ukora akazi guma ngaho uzi ivyombo
rero hariyo akantu kaza muri wowe ukumva umenga wogwana kugira ngo ucike ugende. Rero urya mutima tunesha, urya mutima w'ubunebwe, urya mutima wo kwanka akazi, wo kutirekura gukora, ukunesha kugira ngo twitegure kazoza. Burya kuntu umukuru w'igihugu cacu avuga ati 2040 igihugu cifashe. Rero iyo vision tuyumve neza ati muri 2040 je ndakeneye kuba mfise na 5 millions kuri konti, kandi iyo urwanye birashoboka kuko si akazi kiwanje gusa kazotuma aya mara yinjira. Nawe nimba ushoboye gutora amatafari ukinjiza 500 francs ku kwezi, genda uyabika ko ndazi ko muri 2040 meme 50 millions uzoba uyafise. Uko ukora ubika birafasha. Rero urumva akazi kose ntugakora atakugaya akazi, uko dupambana ko dushoboye. Tubashimire cyane tukiri ngaho nyene mwatwiye ko mwatanguye kuva muciga muri quartier, uno munsi murageze urwego mushaka kugira umuryango, ugatunga umugore n'abana, ushaka kubamenya byose bakeneye ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Turifuza kumenya uno mugambi wanyu wavuye n'uri kuraja ngene vyashe bigenda birakurikirana. Watubwiye mu ntanga ariko mwaciye ku mayange, ntigeze mutubwira ati muri 2010 naho vyaciye bigenda uku, 2015 bigenda uku, uno munsi naho bimeze uku. Turashaka naho mudusigura ingene vyagiye birakurikirana mu kazi. Ego misanzwe akazi uko gatanguye, urumva umuntu wese iyo ashinze projet yumvira ko ashika yugurura atere aronka ico akeneye. Ariko mu kazi kose habaho ico bita ico bita nyene ama consequences mabi mu kazi, ukadandaza ukibwa ugahomba, ariko bavuga ati never give up. Iyo utanguye inzira nta nzira ishikana kwihangiro ryiza ibura ico bita amahwa. Rero uraca mu bicupacupa ukabihonya ariko ukihangana, ugaca mu mahwa ukihangana. Ariko rero iyo bakwivye uri mu kazi siko guca ucika intege ati ngo ndabihevye. Iyo uhuye n'ingorane mu kazi ugahomba siko guca uvuga ati ndatashe mpera kuryama ndabihevye, no. Haraza ico bita ku inzira zimwe zituma wumva ko umenga woheba. Ariko twibuke ko neza iyo inzira nziza kenshi yamiho n'ingorane. Ubonye urashobora kuba par exemple nk'uwo ufise umugabo mu rugo rw'iwawe mugaca mushika mu ntambara, uca uvuga ati ngo ndomotse ngiye muhira. Oya, urugo rwiza ruhera nyene habi kugira ngo mwige ico bita kwihangana, mwige ico bita gukomera, kugira umutima ukomeye. Rero za 2010 tumwe kano kazi byari bigoye nyene, na abantu benshi ntibwa menshi bita kwambara, bari bwasirimuke bamenye kwambara amashenezi, bamenye kwirekura nkuko nyene musa muberewe. Ahubwo bikunze mugende mwambaye namwe yebwe karibu cyane, tugenda tuguze nta ngorane birazimbutse. Tukiri ngaho nyene tukibandanya kino kiganiro cacu, twabonye uruja n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ariko kandi mutibagiye ko muri Bwiza hari amabijuteri meza. Turifuza kumenya ibanga mukoresha kugira ngo mugumane abakiriya banyu. Bigenda gute? Mu bisanzwe mu kazi hari abaco bita kuba umwizigirwa. Umwizigirwa ugaca ukora ico bita umwanya mu kazi kiwawe. Iyo ikintu umukiriya iyo aje ko kenshi twega akazi kiwacu ni par commande, uko umukiriya ashobora kuza ngaha akavuga ati je isheneti iri ngaha nashimye ariko nkeneye isa nk'uko iri prix amagarama yaya nkeneye yisumba amagarama. Nk'ubu ugasanga yasanze ya 5 gram ngabo ugasanga akeneye ya 10 gram. Rero iyo wamuhaye iyo rendez-vous ugaca uvuga ati isheneti yawe bivaye n'ukuntu uyikeneye zitwara iminsi 2. Please mu kazi nutakaze bita confiance, izigirwa kugira ngo ugere kure, kugira ngo ugumye ugarda abakiriya bawe. Umukiriya ushaka ko kuko hajya iyo umukiriya umuhaye ikintu ciza no ku mwanya aragenda kandi kugira gute kugira publicité ku bandi bantu, kugira abandi bantu nabo bakaza bisunze bya kuntu wamukoreye. Rero urumva agenda avuga ati naka burya kwa Medifafa no kuri ibintu byabo ni sawa, babitanga ku mwanya mwiza, birasukuye, baguha keirenze, kandi no kumukiriya nyene mukiriya muhaye keya ni vyiza, agenda aryohewe. Ashitse ngaha tukamuzimana ni vyiza, sinzi ko natwe bazimanye ko babikoze.
je iyo abakiriya banje bose baje ngaha ndabazimana vraiment iyo nakenye mu bisanzwe yego ikirera ciza tukiri ngaho nyene turifuza kandi ko muduha umuco kujanye na bijya by'abagira amakomande y'amabage cane cane rya mariage baba bakeneye bivaye n'intoki zabo gusa ngo baraje baripimye baragize komande mbega bajya bumubakira gute bica bimara igihe kingana gute hari abo mubwirira réduction biba bimeze gute ndumva ubizi no gupima intoki vyo cyangwa waragize no kubariza so rero kujya kuntu baza umujya tujya kuntu baza nari ndakwajije uku turifuza mu duha umuco kujya kuntu abantu baza cane cane amakouple ushaka kugira mariage ukaza ukabapima intoke ukababwira igihe ivyo waje kuzitegurira ntaho hahora baba complications ugasanga koze ivyo mutavuganye ntiwubahirije umwanya nyene canke urabazimvye bivanye n'ahandi ayo bumvise turashaka nabo muduha umuco ngere muge ngaho biba bimeze kugira ngo abaje no kwadukurikirana je bifuza gushinga ivyabo bumve ko bazoza kwa Meddy Fafa canke bazokumbera ahandi misanzwe iyo abakiriya baje bashaka za mpeta z'ubukwe ibibazo duhura navyo ni vyinshi kuko arashobora kuza ko nk'ubu unye arashobora kuza akeneye ibintu biri très compliqué ego ariko tukabikora bivanye nk'uko bishaka ariko mu nyuma agaca yihinguza bivanye nawe nyene kuko mu mariage kenshi iyo uri mu mitegura mariage biragoye ari igihe ukena ari igihe nyene uje kugombora bikanga ugasanga bwa buryo ukeneye bwa buryo bwari bubuze kugira ngo uze kurekipera ibintu vy'iwawe urayabuze canke barakwivye rero baca baza bihinguza ati nkankore nabi bivanye n'uburyo bihinguza ati nkankore nabi subiramwo kugira ngo nawe agende biragute kurondera y'amafaranga iminsi ibirega imbere kugira ngo nawe yavuga ati kuko biragoye kuzumukira umukiriya yaje yiyemera akaca avuga ati je kwera nabuze amafaranga biragoye kumutahura umenga wewe ubwiwe umenga arumva isoni buca bambona nabi umenga ndakenye no je kenshi namwe abakiriya biwanje ati nukuri ukabona ko urashwe n'ikibazo uri muri mariage impeta ziwawe ziba zihari dukoresha gusa confiance mu kazi uri puro kumbwira ati nukuri vraiment je nashwe n'ikibazo c'uburyo vyanse n'ikindi gihe benshi baca bahindura model ugasanga badutaye kandi mu yandi makosa mu yandi mayesheke gutakaza hindura kugira model yindi model kandi zimbutse canke no oya apima ni imwe nyene burya model yose ivanye ku model isimetse aba ari imwe bo gusa ngo baragusa amafaranga amucagure model ushaka ngorane pri aba ari ijya nyene gusa we bakeneye ujya mwanya kijya gihe cigwiza kugira ngo bwa buryo akeneye kuriha aburonke rero nayo makosa tuba nayo kenshi mu kazi ariko rero iyo twabapimye nawe ari gihe nyene ari gihe nk'ubu umuntu aje no munsi ugasanga karose muri apedemo twama kutora ibintu vyiwe aba yavyibusha aba yonze ariko dusanga ari ibintu kizoe zagabanutse ugasanga twaye kandi puro kugabanya impeta ariko dusanga yavyibushe ugasanga twaye puro kandi kwagura kandi impeta rero urumva nivyo muri ico gihe mubifata nk'intambamyi canke no mu kazi mu giciro bagirira warasigajemo yamarira kuvuga isanza vyibushe nagura sinzohomba we muri we biba bimeze gute ahubwo hano kazi wongera urakazi urakamenyeye hano kazi uko okay rero urumva kenshi iyo bibaye tuba twiteguye kuko umukire n'umuko niko bavuga mu Kirundi iyo vyashitse ivyo ni ibintu bishika mu bisanzwe tuca twikosora nta ntangorane n'ihari uremera gomba ariko nuhomba kanini ugomba gusa uhomba gake hari ariko baradukurikira bashaka kuba bataraza kubashorera ejo bukira bashaka kuza mbega bitega iki ibu tubabwiye nta na kimwe azosanga ari bubeshi canke hariho n'akandi ko kubakira kubafata neza karenze kuri bubabwiye bizaba bimeze gute misanzwe si inkuru canke si histoire yabaye si imigani kwa Meddy Fafa turakira abashitsi neza turakira n'abakiriya neza rero kaze cane ibi mwumva hano avuga si ntabwo ari ya migani twiga mu ishuri ati harabaye ni ibintu biri très sérieux cyane mbere n'ufata n'akanyobwa cyo bita akabrasserie
yisanzuye akavuga ati je no kuri fana zirangwa nabi ndamuha ico ashaka ndamuha ico ashaka vyuma ntagire ikibazo na kimwe ndatanga vyose. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu Fafa tukiri ngaho nyene hari benshi twagaye tubona bashaka gutangura imigambi yabo bakayitangura kandi bakiri bato mu nyuma bikanga kandi bagahava bakabivamwo. Mbega nabo n'akahe kajambo babwira imbere yuko turangiza mumva ko mwabitanguye mukiri bato mwahuye kandi n'intambamyi nyinshi ariko mwakomeje uno munsi mugeze aho namwe muvyishimiye. Mbere yuko turangiza n'akahe kajambo babwira kubatera intege? Urumva uko bimeze kenshi iyo mvuze umuntu ngo kumutera intege mu kazi navuga ati never give up. Ako n'akajambo kenshi kagaruka mu ico bita mu buzima, inzira y'ubuzima, ntugacike intege. Par exemple dukurikirane basi kuri ino chaîne ya Roy TV igitangura je pense ko yatanguye iri kuri 0 subscribe ariko ubu ikaba igeze ku bihumbi amagana. Rero nisanzwe iyo utanguye ikintu uko yuko ugicira hagati kugira ngo intambamyi z'abantu iki niki mashobora kuja ahantu nyine mu ikaburimbo abantu bakabatera amabuye kugirisha ama interview. Rero ntuce ubiheba oya uca ukomeza kugira ngo nejo uzobugeze kure. Iyo ushikiye mu kazi ukibwa navuga ati iyo ushikiye mu kazi ukibwa ntuce ubiheba no gerageza bandanyirizaho. Jewe nibuka igihe niko negura mariage naribwe amara yose aragenda sinigeze mvuga ati ndahevye mariage ya abe na gato aciye mbandanya nkomeza urugendo kuko Imana ikunda abantu badacika intege. Niyo ukoze umutima wawe wose mu kazi ugahomba ugahaguruka kandi ugakora Imana iguma kandi guhezagira kuko Imana ikunda abantu badacika intege kuko urazi ko na Yesu igihe aza ku isi yarateye amabuye baramuvuma baragera gutari ko yakomeje urugendo. Tubashimire cyane. Imbere ko turangiza hari ico twababajije kandi cari nyamukuru kijanye na cane abadamu abana bakiri bato bakunda kugira ibintu byo gutobora amatwi amazuru baba bakeneye nyene ahantu umuntu abimenyereye abimetriza ko ashobora kugenda muri quartier ukuzina bakagutobora gusanga urababaye harabaye infect. Bika ngaha ivyo mwaba mubikora byo gushobora gutoga abantu amatwi amazuru n'ahandi nyene bimeze ku bantu batoga amazuru batoga amatwi batogesha n'imikondo amazuru byose turabikora. Ku bana bakiri bato turabikora n'umwana n'aba akivuka ubwo nyene turamutobora gutwi nta kinya dufise. Urumva rero ku bantu bashaka gutoza abana babo bakivuka umwana ashaka kuvuka ari umukobwa kumva abantu bakubaza ati be uwo n'umuhungu rero ushaka kubitora umutoza amatwi hakiri kare kuburyo amenagire n'umakubaza. Karibu cane. Tubashimiye cyane Fafa tubatera n'intege ku mugambi mwiza mwatanguye kwiteza imbere no guteza imbere umuryango no kwambika kandi abenegihugu ngo tuberwe baba basirimu bagende mu manza baberewe babeho baberewe. Hari abantu ushaka kuba bataratanga ibanga ryo kuberwa ugasanga araho kandi amahera arayafise mugakwimvira kugura agashanete akumva umenga yobasesaguye canke y'amahereni canke ugasanga no gutobora aratowe mugakavuga ati oya ivyo bintu nababwiye ko ngaho kwa Fafa birazimbutse arabagabanya kandi arabagira icizere simaka ugenda urusha amahera yose ushobora kuriha avance ugaca wiha nk'amezi 3 ukagenda ukarondera ayasigaye ugaca ugaruka kandi ugatora agashanete kawe keza ukabaho uberewe gatoya. Ndaguciriyemo nangorane reka nege abantu bose barya abantu bakora ama mariage batinya kwambara argent ni ikintu ciza cyane rwose kwambara mu mariage yanyu bakunda kwambara ngo za plaque za oro ibiki no none hako wambara ikintu gucira mu mezi abiri ufunza gukoresha argent uzomana imyaka oro n'inyacu no za plaque zo mu isoko zirya z'amagaranti zirya gwa 5 mois 6 mois ugasanga ikintu wagitaye muri 6 mois. Argent ziraryoshe kwambara aha mu ntoki kuko ni ikintu kizimbutse kandi ni ikintu kiramba. Argent imyaka yawe yose uzomara ku isi izo bikiri kurya nyene. Yego karibu cyane tuzobakira neza cyane. Umva rero abashaka kutorora twimfanye abashaka inzara bose nabavutse karibu cyane. Ku prefer yawa prefer abantu kuko ama mariage abakobwa cyane cyane barakunda kwambara umuhungu nawe kwera bivanye n'uburyo bakeneye kwambara argent. Rero nikuza mukambara vyose ama
mukagira icyo bita diferanse mukaraba bivaye n'uburyo mufise. Tubashimire cyane Fafa kuganira cyiza tugiranye ndabatera n'intege ejo tuzogaruke dusanga bwiza yose wayigaruye ari bijiteri bemera gusumba izindi waruguriye n'izindi kandi warahaye ubuzima n'abandi benshi bagiye batandukanye. Tugushimire cyane rero tugutera n'intege shimire cyane abakunzi ba TV muko muradukurikira ndabasaba kuza kumushorera muri benshi mu bego mu bya adresse ni bwiza kujya kane nimero 16 oronga ndabatumira abataragira subscribe muge subscribe mwanze mukurikirana bya Roy TV amakuru mashasha yizewe. Shimire cyane na cameraman Pasi Pro yatinye amajwi n'amasanamu bidushikira meze neza cyane. Au revoir. Asante. Aho hambere hahise Mutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri